yavuka i Karusi komine Shombo zone Nyarurambi kw'igenekezo rya kabiri ukwezi k'umunani muri 1995. Julius Nduwimana arongoye ishirahamwe yanatanguje Warrior Eco Green Enterprise rihingura udutekezo dukingira ibidukikije. Umugambi wiwe umaze gutwara ubushimwe mu Burundi no muri Afrika. Shika Awards, Innovation Week 2021, Right Awards, Global Startup Award Africa. Julius Nduwimana ari ku rutonde rw'urwaruka 100 rwagiye kwerekana ibikorwa rusanzwe rukora mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mwaka wa 2022. Murakoze cyane ku mazina twa Julius Nduwimana, nkaba ndi umujene entrepreneur, nje ndongoye kandi natanguje ishirahamwe yitwa Weje Company. Weje Company ni ishirahamwe risanzwe rihingura ibitekerezo canke amambaraje dukoresheje amahubahuba canke impapuro bataye. Ego icyumviro cyatanguye canjemo mu 2018. Mu 2017 narabuze umuvyeyi papa, ndi umwana mukuru muhira nari mpejeje amashuri yisumbuye secondaire, hama nza kwisanga ahantu atakintu na kimwe mfise nshoboye gukora, atakintu na kimwe, atakazi mfise, atamutaye mfise gukora ikintu na kimwe. Biragorana cyane, niho natanga kuvuga ati kuko urumva ko papa niwe yarafashe responsabilité y'umuryango, niwe yakurikirana byose by'umuryango. Nanje cyasiga ndi umwana mukuru muhira mpejeje secondaire, kandi sinovuga ngo nakuriye muri wa muryango ufise amafaranga oya. Hama niho naguma niyumvira none bizogenda gute, kazoza kazogenda gute, abana tuvukana babandanye amashuri gute. Ego ntangura ndazokondera ubuzi ndabubura, ndadodora ahantu henshi ndabura kubera ko basaba diplome. Akabwira bati n'abafise ama diplome barabuza akazi, wowe ufise certificat gusa, ko bazi ko muri secondaire baduha certificat. Biragorana gose. Mu nyuma naho navuga ati uko biri kose ntegerezwa kugira ico nkoze kugira ngo aba bana tuvukana nubwo je ntubandanya kaminuza bo babandanye kaminuza. Hama ntangura kora akazi k'ibiyede, ndazakora akazi k'ubukarani muri ville. Hama ndabikora igihe kitari gito. Hama mu 2018 niho naca mbona decret yasohowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rivuga ko Uburundi bwimirije kuzokuraho amasashe burundu. Hama ndabibonye ntangura kumurije bitangura kufunzamwo nogira ikintu nkoze. Mwandibuka muri ico gihe nari maze iminsi ndiko ndasenga Imana ko Mana je ndakeneye ikintu nkora, ndakeneye ikintu nanje nokora ko nayo ubuzima bw'ubukarani bwo kwikorera imizigo bwari bugoye gose. Uravye nk'umwana agiye secondaire byari biremereye gose kuri jewe, numva umengo ni binini cyane. Nafata umwanya ukwiye gusenga avuga ati Mana ifoko nshira inzira, ifoko nyugura amaso nkabona ikintu nanje nokora. Hama niho naca mbona iyo decret mu bije ivyumviro bitangura kuduga, woraba ikintu ukora. No kuvuga amaze kubona iyo decret nace ntangura kwiyumvira mbe nokora gute, mbega ibindi bihugu badakoresha amasashe bakoresha iki. No kuvuga icyumviro cyo gukora amambaraje biodegradable kiba kiranjemo. Ntangura kugira amahosheshe ndaraba mu Bushinwa, mu Buhindi mbe babikora gute. Nsanga bo bakoresha ibiti, baca ibiti. Mugace navuga nti uko biri kose nimba igihugu gishaka gukingira ibidukikije nkacanza gukoresha ibiti, nanje nzobagiye muri deforestation ntaco nobandiko ndaterera. Ifoko ndondera ikintu gishobora nkushobora gukoresha nka matière première kandi ntonone ibidukikije. No kuvuga ko navyimvira uko kubera ko umutahe ko importa matière première nayo nari ifise. No kuvuga iki kibazo cyagaruka kwibura ry'umutahe. Nkaca mvuga uko biri kose nimba bashobora gukora matière première, reka ndawo ukuntu bayakora je ndayikorere byoroshe comme ça naci ntagura gukora. Niko icyumviro caje. Hanyuma donc ndaguma ndabijako buke buke, ndabisengera, ndabikorera ko ndi amahosheshe negeranye duformire. Hama kumsa mu 2021 hama icyumviro nyene kiraza ku mugaragaro, ndatangura entreprise. Ego no musi tukaba turi ngaye ne mutubona. Ego nibaza ko kuba umukristo ntibikuraho ayandi makapasite n'abandi bantu bafise, ahubwo twebwe nk'abakristo dufise avantage kubera ko dufise ivyizegwa
tuba dufise ijambo donc twizera. Iryo rero niryo mvuga ni kuri jewe biba byoroshe gose kubera ko tuba dufise ikidusunikira, tuba dufise ikidutera intege gutangura ivyo bintu, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ko dutera tuja imbere. Inzira y'umugororotsi imeze nk'umuco wa gatondotondo utera ukayangana cyane. Bisigura ko ikintu cyose uri kurakora ufise iryo jambo wawizera ko ndagitanguje kiraza kubandanya. No kuvuga ku mukristo biroroshe gose. Umurongo wa mbere navuga untera intege gose n'umurongo wanashima na bwankorokiye mu gihe ikicapo ca entreprise caza neko ndasengera donc entreprise hama niho nasomeye ijambo riri muri Jean ni Jean 6:35 aho Yesu avuga ko njye mutsima w'ubugingo umuntu wese aje kuri jewe ashobora kwicwa n'inzara cyangwa yicwa n'inyota. Bisigura ngo kuri jewe ndatahura ko de plus negera Imana, de plus nushiza kwegera ubucuti hamwe n'Imana, ivyanje bizoshiza kuja imbere, sinzogira inyota. Ivyo turiko turakora imbara mutadukene ntizobura kubera ko Yesu niwe mukate kandi amara inyota. Kuvuga iyo nyota y'ikintu cyose ukeneye, de plus wegera Imana, de plus kikuza. Icya kabiri, umurongo wa kabiri navuga no kuvuga murazi ko usomye nko muri Efesiens 2 ku murongo wa 10 birivuga ngo twebwe turi ibikorwa by'amaboko y'Imana. No kuvuga ngo hari ibikorwa Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Rero no kuvuga nta gishasha kihari, nimba ari ikintu ugomba gukora umunsi Imana yaravyiyumviriye ko kandi yarabihejeje kubikora mu isi y'imwemu. Kuri jewe nama numva ko ngomba ntambukire mu mugambi waheze w'Imana. Isoko iratworera kuronka kuko bwa mbere ho murazi ko igihugu gisanzwe cyafashe ingingo yo gukura amasashi no gitaraba appliquer hose. Rero amambaraje biodegradable ari priorize. Turafise alimentation du fournisseur, turafise abantu bagira amakomande, turafise abantu nka za Rikeme, turafise n'andi alimentation n'andi mabutiki usanga aronda ibintu byacu. Uretse ko turaraba uburyo twagura igikorwa ku buryo n'abantu bashobora gutekera ifu kinahose tubashobora kubakora amambaraje. Intambamyi nk'umu entrepreneur wese cyangwa umuntu ariko afise ikintu akora, hari intambamyi bahura nazo. Ego no kuvuga ari intambamyi zitandukanye. Hari intambamyi usanga zihora ugasanga nk'ukorana n'abantu batarabizigirwa, ugasanga hari ibintu ushaka ubona byari bikenewe byihutirwa muri entreprise, situ nk'amamashini afise capacity zingana gute, ugasanga urugero tugeze ko ntibishobora kuyagura twebwe. Izo zose ni intambamyi kuko usanga turaronka amakomande menshi, wasanga byatunaniye kuyareponda. Usanga capacité productive yacu ntishobora kutupermeta gureponda nko kwiyo commande mu mwanya basavye. Numva nk'iyo ni intambamyi ko umutaho kwiye kugira ngo tuzana ama machine ashobora guproduiza ku rugero twifuza. Mugabo nk'iyo nk'akarorero tuko turakora amafaranga tujije hamwe turabika hama turose tubonye agwiriye tukagura machine gashobora kongereza uburyo dukora. Lakini naco nuko turarondera aba partenaire sinzi navuga abatera nkunga bashobora kugira icyo baterereye, bashobora gufata mu mugongo igikorwa. Kandi turamaze kuronka abatari bake, ubu turamaze gusinya partenariat na PNUD, turamaze hari n'ayandi ma organisation tuko turabikora naho nka Prototype for Humanity ikora Dubai, aho tuko turaba ukuntu dushobora kwagura igikorwa kugira ngo tugire industry ikomeye ku buryo no muri kazo dushobora gukora izi mpapuro zera bakoresha mu kwandikako. Kugira no munsi navuga ati je ndashimira Imana kuko nibaza bivanye naho twahereye, nababwiye ko nahereye ni mu karani nikorera imizigo. So no munsi kwa dufise ishirahamwe riko rirakura, nukuri ni ikintu turashimira Imana gose. Yadukoreye ibikomeye hama kandi mu buzima no kuba ufise ikintu riko rakontribua mu buzima bw'abandi bantu ni ikintu ciza gose. Kuko urazi ko Imana ntiyaturemye kugira ngo ubeho nka wewe, ariko kugira ngo aho ubaye aho muri kumwe donc bashima Imana kubwawe. Turafise umugwi novuga nka equipe abari muri abaje rongo ya entreprise tugera kuri 5.
turafise n'undi mugwi w'abajene bashika 15 bari kuri tele ya production kuvuga bose hamwe turi 20. Okay, production turacakorera ikarusi mugabo tuko turagura tuje no gukorera Igitega. Ikintu ca mbere kazoza kacu nuko ni we company ni muri der muri domaine y'amambarage, no kuvuga ikintu cyose cyitwa innovation muri domaine y'amambarage, ico nico Wedge company iri haba uno munsi no muri kazoza. Kandi Wedge company ni shira hamwe ritariko rikora ngaha mu gihugu gusa, ni shira hamwe ritegerezwa gushitsa ivyo rikora ku isi. Mu buzima twisanga ahantu hatandukanye, mu buzima twavukiye ahantu hatandukanye, kandi ibyo byose nta kibi kirimo, ikintu ca mbere nk'umwana w'Imana turizera ko impinduka irashoboka ahantu hose wokwisanga mu buzima, uko hoba habi uko hoba heza, nuko iterambere mu buzima rirashoboka. Ico ni ca mbere. Icya kabiri novuga nti igihe cyose ufise ikintu wumva kiri ku mutima, wumva wokora, woshira kumwe tugakora, ugashira inguvu hama ukabisengera, bizogenda neza. Hama nyene ikigira gatatu novuga yego no kwizera Imana, hama nyene umuntu akiyumvira binini, yego bisigaye birashoboka. Nk'abantu bashaka kubona ivyo dukora canke kuturonka, barashobora kudusanga ku marezo social, kuri Twitter, kuri LinkedIn, kuri Facebook, kuri Instagram, ukandika ko Wedge company cyangwa Wedge company ucibona ivyo dukora, cyangwa ukatwandikira kuri email ni info@wedgecompany.com, cyangwa ukadutelefona kuri plus 257 68 725 754, cyangwa naho mukadusanga mu Gasenyi shitse kuri Arabis, ukaduga gato icubona etaje shasha niho dukorera, cyangwa ukaturonka mu buryo bwose bushoboka. Yego muhagira amakomande murashaka kuturonka. Murakoze cyane.